kuko atanga imfungurwa imfungurwa n'ubuzima rero natwe rero nakube nticari kuba amahirwe yabaye ikingorane kubera dufise igihugu kimera kubera abarundi bose umenga bariko bararima ucumenga hinge twirekere abantu bose bariko bararima ariko hirya yejo twari miliyoni 4 ho bukera turadushikiye miliyoni 200 bega abantu bose bazogaburirwa gute nico gituma ngadutera kamo koko leta ishigikire abarimyi ivyo kubashigikiye biri ubwoko bwinshi cyane gose iyo muvuze nyine ko mushigikiye mushaka mushigikirwe gute novuga byinshi ubwa mbere itumenye ati mbega abarimyi bakuru imakamba ni bahangaye ninde nandi igitega ninde nandi imenye ati barya twofashanye badutume twicare tuyage nuko vyoteza kumera uburimyi babugeze kure mu Burundi kuko twoshobora kubika imfungurwa cyo bita conservation tugashobora no gishora mu yandi mu bindi bihugu no kubwira aho mudishanje mahaduherereye nka muri akarere ni twebwe tudakamisha cyane uburimyi aho hakurya muri Kongo isokiriho yaba Tanzania yaba Rwanda yaba Uganda birakamisha ariko twebwe ubundi bivuze okay aho ari ubonigeze kuvyumvana avuga bati aha Kongo burya bakora business isabarimyi bivuze ngo ryari isoko ryacu yuko bashoramo umwimbo yego nico kimena hajya mu Rwanda umwimbo sikirenga yego cange iyo Tanzania ibiryoshe yego twe dufise ibiryoshe kandi isi iramera yego none ikibazo kiri kuki tugumana umwimbo mukiye mbega babarimyi bigiterwa kanaka bashora hehe bujana kwandi akabazwi uwo muntu kandi agategeza kumvikana neza n'umurimyi ntaza avuga murimyi azanye umwimbo wewe ngo ndaguhaya oya umurimyi akavuga ati jewe iki kintu kimpa ko aya sinzi nimba ndavyibuka neza mu mwaka uheze wa 2024 inama nshinga amateka yavuze yuko baravye umwimbo hari hamwe donc biramutse bishitse yagatera nk'icago gituma abantu biyugarana donc bataje ku kazi ati twoba hindwi zibiri mu gihe iyo uraraba nka za Etazini bo bavuga imyaka amajana ojaba nk'ukorera mu gisata cy'uburimyi kandi mu bisobanukiwe none bigende gute ugira umwimbo ube mwinshi kandi na conservation ishoboke abo badanaza mu bitere urumva ni nabantu bibinebwe atashobora kurima we bavuga ati inge nitere hagati gusa ugasanga nkaho hepfo urabona obdishanje ategeye gitoki kivuye hariya mu mitumba ngo ndaguhaye akaca yikora akajana mu isoko uba yaba yaje kugira nkubana Jesa yakwirigura ku 1007 wabona akaca yigenda hariya mu mitumba nakakanzana ati ndaguha 1003 urumva camunigira mu bukene bwiwe ariko rero jewe kubera ntemera nk'umwimbo wanje nturasohoka okay yes reka ndabaramutse ndabifuriza amahoro y'Imana n'abantu maze yongereka amagara meza n'amafaranga ni aho mudishanjuma uko mubizi tubaye kazi cyane kuri Agaciro Media aho twigira iterambere tukakarisha ubwenge ebana tukagira amaso abona iterambere kandi tugahabwa ivyiyumviro ndemabutunzi canke Umugwizatunzi n'ababikoze bikemera urumunsi rero ndi mu ntara ya Burunga neza imakamba murazi ko dukunze gutembera igihugu tukabereka ibinabiri tuyage rero ni ncabwenge umuntu afite experience cyane mu gisata cy'uburimi kuba dukurikira kuri Agaciro Media mushobora kuba mumaze kumubona cyaye kumwumva bamwita Wajama asanzwe afite n'ikigo kijije kugwiza imbuto Wajama Center yes nuko benshi bakora amakosa mu gisata cy'uburimyi bamwe bikanka abandi bigakunda kukibesha ivyanga mbe kukuburimyi utoba igisata Ngwizabutunzi nkuko tubona amahinguriro
hakaboneka n'ibija hanze birakunda reka tuyage na wajama Monsieur Alexis Wajama tugwikaze cyane ahubwo nije ndabaye ikaze ubwa mbere nami nashaka kwipfuriza ikaze ngaho iwacu yego hanyuma dukenguruka ukuntu mutwiyumvirako yego cyane hanyuma tugasangira n'uwo mugambi dusangiye uguteza imbere igihugu cacu yego yego nakonze kuguma mvuga nti ugereye Imana ntiburi uko ibigenza yafata abantu beza ikabahuza n'abandi beza niyangaje muri biro bintu mvuga nti reka turondere ubumenyi tubusangiza abarundi yego rero urana ko ngenda mpura na bawajama n'abandi bakamfasha kushikana ku bantu yego ubwo murabakunzi bawe ndishanjima yego rakoze yego Monsieur Wajama musanzwe muri banki nk'inararibonye mu gisata cy'uburimyi ariko cyenkunze kwibaza kuki tumaze imyaka myinshi turima ariko tutarabona amahinguriro y'uburimyi mugabo ayibinyobwa kagwira rero mu dishanjement ico ni kibazo gikomeye cyane gose uti basugukuru bande basugukuruza bararimye ariko kugeza ubu amahinguriro y'uburimyi ntaboneka ariko y'inzoga akaboneka kandi mugabo umuntu ntasiba gufungura kuko ariko naho yose iba ntacu yego je nibaza yuko je ko ndavyihweze icari kuba mahigwi wacu cabaye ingorane uti gute urabona abarundi benshi tuvuka ku bavyeyi babarimye yego mbere twararimye ico gihe ariko ntitwigeze twibona yuko ivyari magera vyaragerutse ejo bundi atari kera abarundi bagera nko ku miliyoni 4 miliyoni 3 ati ariko ubu tuko twababa miliyoni 13 14 mbega ko kera hagaburirwa miliyoni 4 5 ubu hageze ku miliyoni 15 twarashoboye abarundi barashoboye kumenya impinduka zabaye kugira ngo koko kw'igihugu kitigeze caguka ariko iminwa ikaba yabaye myinshi mbega igihugu carigeze ciyumvira kubikorerako ati duhindure kuko ibihe byagize yego nakubwiye mu ntangamarari ivyari kutubera amahigwe ubu ni ngorane rero abarundi kugira ngo duhinduke bigaragara yuko bigoye umurundi kugira hinduke inyifato mu migenzo biragoye rero ubu n'uruhara twebwe twize n'uruhara rwa leta kugira ngo dushobore guhimiriza abarundi kugira ngo bahindure bavuga ati vyari magera vyarahindutse tumere nk'abandi kuko witegereje wo mu dishanjement ubumengo bukene n'inzara zitera ziyongera ariko ikibabaje dufise igihugu ciza cyane none nk'ubu dufate ko twateye imbere cyane twateye inyuma jewe n'ukuri mvuga nti twarateye inyuma kera umurundi yajya gatatu niburi byagoreka rya kabiri ku munsi ubu benshi barya rimwe ku munsi hariho n'ababurara yego mugabo muvuze mu burimi muti abavyeyi bacu bararima ariko kandi ico gihe ugiye kuraba nta mitahe vyasaba yego yaje munsi y'urugo akarima canke hariho no kuntu kera bahana ivyitwa ngo guhana umukozi yego canke yabafise udufaranga gatangiye ibiko nkwano gatoya mugabo asanga mase naye inka ziwe itongo nigiwe yego n'uyu munsi ko bije gusaba amafaranga menshi nzengure yangeri nzengiriki kurimisha abakozi byarazimvye ninyumva ahubwo ko ikibazo gihagaze aho nyene ntubona wo mudishajuma kugira uze ngaho vibujubura uze ngaho wabanje kubishira mu mutwe yego mbega wobaza
sogokuruza wanyu bavukana ari bangahe baciye baraba uko mu ngano uruvyaro rwiwe muri ryatongo nyine barashobora kuba bari babiri ariko umugeze kuri 30-40 hari n'abarenga amajana ni kuri ko bimeze yego mu bisanzwe uko abantu biyongera hatigeze kuba kira impinduka abarundi tukema tute kurya kera akarima kangana uku k'ibijumbu kaba gakwiye ubu ntibigishoboka nagaburiye abana babiri ubu hageze kuri 50 ntibigishoboka hari usanga na ryatongo ritagishobora kugaburira umuryango wose bakoresheje bwa buhinga bwo kurima bwa kera ubu nico gituma cyategerezwa gubiha impinduka bagakoresha ubuhinga bwo kurima hato ukimbura byinshi ujanye nibihe turimo yego ngabo nkuko dufate muri informatique umuntu akeneye ubumenyi muri binabiri akeneye ubumenyi mu burimyi neho ubwo bumenyi ko naho munyene bukenewe kuko nimba abantu nkuko mubivuze barima nkuko bahoze barima bivuze ko bakeneye ubumenyi yego n'ubwo bumenyi babukure ugombe witegeretse kuva Burundi kuva ku babirigi ukaja kuntwa Republika ya mbere ya kabiri ya gatatu abigisha bamye bariho urumva hari abafundi b'indimo hari abagoronome mbega ibyashizwe mu ngiro nibingana gute ariko barahari mugabo resultat yabo iraboneka ntibiboneka kubera iki ikosa turashobora kubishira ku bantu babiri mbega abagoronome koko barakoze akazi ko bikwiye mbega abagoronome bakoze ko bikwiye abo ababwirwa barashize mu ngiro ibyo bababwiye bigishijwe uzobasanga kenshi na kenshi ababirigi harabo bakoresha ikimoko kugira ngo abantu batere ibiti nka karorero ikimoko nico gituma sinzi umutegetsi yavuze ingwano y'iterambere uringinga ubwa mbere ubwa kabiri ukoresha inguvu uzobaze mu bihugu by'iyo hiryo harakenera inguvu yo hageze intambara y'iterambere yego na cyane kugwanya inzara okay wewe jama warize yego ariko kandi uri mu gisata cy'uburimi yego mu gihe twe twasize abavyeyi muhira hari n'abagurisha utuntu kugira ngo umwana yige mugabo ahejeje kuyiga ntiyagarutse kubafasha muri cya gisata we warize rero urakirimo yego abantu bize cyo gisata ntibashaka kukijamo yego akugwa iki kugira izo ncabwenge nazo zize zinvestise ubwo bumenyi muri kino gisata nikibabaje abagoronome benshi bize ntibari mu gisata cy'uburimi nikibabaje kubera iki hariho cyane nta kiriyo bahunga ko atakiriyo oya ubwa mbere na mbere bigishijwe yuko bigishijwe abakoroni bigishijwe yuko utagiye muri politiki umenga tushobora gutera imbere ico ni cambere icya kabiri uravye ko ibintu myaka yagiye kwirikirana wamenga uburimyi umurimyi ni wa muntu yibagiwe umenga mu burimi nta kintu kiriyo ariko biriko birahinduka wamenga mu burimi nta kintu kiriyo uribuka igihe bavuga ngo bijubu byabaye ingorane yego byabiteye isoni kugira ngo umuntu yimbuye imfungurwa bakasigara bavuga ngo ingorane birababaje ariko kumbure hari habuze ubumenyi bwo kubibika ibijumbu ntibibika ibindi nakubwiye yo haba hariho novuga nti inyubako yego canke amahinguriro uburimyi babugeze kure mu Burundi kuko twoshobora kubika imfungurwa cyo bita conservation tugashobora no gishora mu yandi mu bindi bihugu no kubwira aho mudishanje mahaduherereye nka muri akarere ni twebwe tudakamisha cyane uburimyi aho hakurya muri Kongo isoko iriho
y'Abatanzania y'Abuganda y'Abuganda birakamisha ariko twebwe ubundi bivuze okay abo ari ubone ngeze kuvyumvana avuga bati aha Kongo burya bakora business isabarimye bivuze ngo ryari isoko ryacu yuko bashora mu mwimbo yego nico kimena hajya mu Rwanda umwimbo usikirenga yego cange iyo Tanzania ibiryoshe yego twe dufise ibiryoshe kandi isi iramera yego none ikibazo kiri kuki tugumana umwimbo mukiye umwimbo twoburonka byoshoboka ariko nta buryo nta himiriza rikwiye nta korohereza n'abashize buryo mu burimyi biraboneka kuko nakubwiye kuva nake naka akwashira buryo bwiwe mu burimyi yavuma aja kubushira mu kudandaza ugwagwa cyangwa kugira ibiki nibiki ari kuberiki harayibaza ati mugwagwa niyo nkurayo inyungu gusumba iyo ngiye mu burimyi ariko uravyo abantu bariko barahindura bashira uburyo mu burimyi kuko ariko harahinduka hari impinduka ziko ziraboneka yego ariko iyo mushize imitahe mu burimyi kenshi na kenshi usanga imbuto irazimvye yego mugabo iyo hageze gushora umwimbo wawe hashobora kugenwa igiciro kandi ugasanga kiri hasi ugereranije n'ibyo wakoresheje eske bigenda gute umurimyi kuko hari igihe arima ntiyunguke nanje ubwanje byarambaye ko ndiko narima ibiraya imbuto nko kubira twayigura 5,000 hageze gushora ibiraya byimbutse 1,300 nyumva ko umuntu abacitse intege zo kuzosubira oyo uri kurabaza ibibuze wundi ati ntavuka rimwe yuzura ingobyi novuga nti mu Burundi igihugu cacu umurimyi ntarafatwa neza ubwo atateza gufatwa urumva kandi ukuntu umurimyi afatwa bihindagurika ufatiye ku gihugu uzofata abanyaburaya hari ukuntu bafata umurimyi abanyamerika hari ukuntu bafata umurimyi uzogende uzobaze muri Egypte mu Misiri hari ukuntu umuntu afatwa muri Israel hari ukuntu umuntu afatwa kuko atanga imfungurwa n'ubuzima rero natwe rero nakube nticari kuba amahirwe yabaye ikingorane kubera dufise igihugu kimera kubera abarundi bose umenga bariko bararima ucumenga hinge twirekere abantu bose bariko bararima ariko hirya yejo twari 4,000,000 ho bukera turadushikiye 2,200,000 bega abantu bose bazogaburirwa gute nico gituma ngadutera kamo koko leta ishigikire abarimyi ivyo kubashigikiye biri ubwoko bwinshi cyane gose iyo muvuze nyine ko mushigikiwe mushaka mushigikirwe gute novuga byinshi ubwa mbere nambe bo mworohereza kugira umurimyi aronka ibikoresho bikwiye kuko mbega hamwe twahora turimisha gasuka biracashoboka ubu twokwiyumvira ko tinge twiyumviye gukoresha amamashini imbuto zirobanuye mbega kwimbura ku bigori itoni imwe itoni zibiri ku hegitare bizokwira kugabura 2,215 oya tuje gukoresha imbuto zishobora kuronka itoni 8 itoni 10 ku hegitare mbega kera ko barima batavome twarima gatasi n'intuze n'imeshi gusa rimwe mu mwonga biragikwiye hari hakenewe yuko abo buhinga bwo kuvomera leta igashigikira abarimyi bashaka gukoresha uburyo bwabo mu kugira ngo baronke ubwo buhinga bwo kuvomera mbega umuntu yimbuye imfungurwa amatoni n'amatoni yoshigika gute urumva byo byo kuvuga yoronka isoko bakamworohereza nakubwiye yuko hariho nk'ibihugu umuntu yimbuye leta ikizi kabigura byose ikamuha kuibeyi kugiciro ciza kugira ngo wewe abandanye akora niyo rero nivyo ayo ni bimwe mu bikorwa leta yoshobora gukora kugira ngo umurimyi koko atanga imfungurwa novuga nti umuvyeyi w'igihugu urumva ashigikirwe kugira ngo abana b'igihugu babandanye bafungura yego
sinzi nimba ndavyibuka neza mu mwaka uheze wa 2024 inama nshingamateka yavuze yuko baravye umwimbu hari hamwe donc biramutse bishitse yagatera nk'icago gituma abantu biyugarana donc bataje ku kazi ati twoba hindwi zibiri mu gihe iyo uriko uraraba nka za Etazini bo bavuga imyaka amajana ojaba nk'ukorera mu gisata cy'uburimyi kandi mu bisobanukiwe none bigende gute kugira umwimbu ube mwinshi kandi na conservation ishoboke ko nibaza umunsi yo murimye nk'ubu nka wewe warimye ibigori ntubishore muri anagesa urafise uburyo bwo kubibika besha kuba vyomara nk'imyaka nkingahe bimeze neza mu bisanzwe mu buzima bw'igihugu hari ibintu leta ishaka gukora n'ibintu abene igihugu bakora wevuze leta zunze za Amerika ari ibigo byo muri Afrika nka Egypt sivyo basanga bafise amastoke usanga bashobora kugaburira haba ingorane igihugu gishobora kubaho umwaka urenga yego bafungura ivyo rero kugira bibe leta nizirikane ishireho uburyo bukubika hariho ibigega biri Gitega sinzi n'ahandi bige bigega bikora ahubwo bigwizwe kugira ngo nk'ibintu by'ibinyantete byoshobora kumara imyaka myinshi ari itatarine bisho kubikwaho kuko ibyo uvuze ni ngora habaye ikiza byogenda gute uribuka ibyabaye mu Kirundo yego mbega byamwe byo bigihugu cyoze byogenda gute majambo make naka kamu twotera leta kugira ngo leta yiyumvira bayo ida cyane abarimyi nibo rero batanga indya nayo umuntu atanga indya ari umuvyeyi yego ariko muri byo nyine muri ko muravuga by'ukoroherezwa iyo urabona ko no munsi muri ico gisata mukene imitahi itari mito ukora n'amabanki mbega ubushize twakoze ikiganiro muvuga ngo amabanki reka ntatwumva igisata c'amabanki jewe banyumva nabo nyene ndibaza ko azoyibona nticorohereza abarimyi urumva leta teze gufata naraye mbonye ingingo z'umushikiranganje wa mbere za leta ivuga yuko umurimyi mworozi uzoba akoze ibintu bigaragara leta izoshobora kumurihira inyungu ni vyiza amabanki agumye uku ariko ameze ntaho tuvuye ntaho tuja ntaho tuvuye ntaho tuja ariko leta nayo ntakwitagize none yabashireho ibanki yumva ibibazo bene ivyo bende ni vya bintu bavuga ngo ibihendwa abana ngo bayinakuru n'abagore sivyo uragenda ngo usaba ideni ngo urumva ngo ibi nibi umurimyi nta kuntu ivyo umuntu twobigarukiriza ngaho nyene niba vyige koko umurimyi yoroherezwa majambo make barabibona mbese bo tubaza ati mega tubafasha gute none bikavugirwahe nk'ubu donc imigwi myinshi y'abantu harabaha amasendika harabaha amashiramwe ahuza nk'ubu n'aborozi kesha bari n'aborozi yego mu gisata c'ubworozi hakunze kuba amanama ahuza leta y'u Burundi n'abo borozi mu burimyi naho birahari leta nivyo nkube jo bundi harabaye inama Igitega ndagakarorero y'abarimyi ariko yari yatumiye abarimyi babishoboye yego ni intambwe ariko byari vyiza hamwe yogirika basati tubasange mu ntara zanyu urumva kuko hari usanga n'intara hari ubwo bwisangije byoba vyiza cane gose hanyuma rero imbere yo gufata ingingo umuntu ganiyo yavuze ati ugamfatira ingingo ushaka kumfasha utambajije ingingo uzofata ibingwanye kuko ntuzobuze ico nkeneye yego leta nidufate
nk'aba partenaire ubwa mbere itumenye ati mbega abarimyi bakuru imakamba ni bahangaye ninde nande igitega ninde nande imenye ati barya twofashanye badutume twicare tuyage nuko vyoteza kumera nk'ubu tufise imyimbu mu mastoke itaragenda kenshi na kenshi twibaza tuti twebwe turi wa mwana adakundwa twebwe twimbura ukamenga yiyumvira korohereza abafungura gusa aba consommateur no faut penser au producteur yego ariko nk'ubunye arishira hamwe y'abadandaza ko mureka tunabite abagwizatunga none ukugwiza itunga no kugwiza umwimbo ubwico kintu ntabwo cyo bari kimwe kuki iyo hatumiwe amanama huzabo ko atabarimye bajamo bena kubaze nivyo abadandaza nivyo udandaza isima n'udandaza n'uwimbuye ibigori bibaza ko bafise ingorane zimwe oya uzobaze kwisi yose uburimi hari ivyo vyisangije arico gituma kenshi nka uzobaze bati bahivyo bita agribusiness yego n'ubudandaji w'ibiki bw'ivyarimwe y'ivyarimwe nivyo vyisangije agribusiness ngaho none barahari babikora none ibariho nagira mwe murarima hari abandi badandaza nikibazo ni bya binavuga nti mu bisanzwe kugira bigende neza ahandi baca bagirira ico bita chaîne de valeur kugira ngo ikintu kuva kikiva mu kuzimu biga uburyo coshora gushika ku isahani bagaharaba neza mbega hakenewe nde nande hakenewe iki niki kugira ikintu kizove mu kuzimu kiriwe gishike ku isahani y'umuntu yego nivyo rero za ntambamyi wacu ziriho ejo buniye kwa mukuru w'igihugu yariko asigura ukuntu nk'igitoki kivuye mu yinga cagujwe igihumbi kikarwa gashika Bujumbura kigugwa 220 abunguka si wa murimyi ni ba bantu biza baritera hagati kazamo ngo ibintu birazimvye umurimyi si yabizimbishije mbere nta n'inyungu yaronse hiyungukiye abantu bari hagati kubera iki bavuga bati uburimyi ntibupanze neza byari ugenda gute none ku bwawe neza cyane ukuntu vyategeza kugenda mu bisanzwe hategerezwa kugaragara kumenyekana ibintu byose bikenewe kugira ngo nk'igitegwa kanaka kiva mu kuzimu kugira ngo gishikire mu isahani bikaba bitunganye neza mbega babarimyi b'igitegwa kanaka bashora hehe bujana kwandi akabazwi uwo muntu kandi agategeza kumvikana neza n'umurimyi ntaza avuga murimyi azanye umwimbu wewe ngo ndaguhaya oya umurimyi akavuga ati jewe iki kintu kimpa ko aya wa mudandaza akavuga naje ndaguhaya bakayaga atawandya wangura ubu rero bakomereza baraturya kandi bakatugura twebwe abarimyi niyo bashinga igiciro baje kugishinga bati ndaguhaya kandi nawe nyene mu gushora urumva gishinga kabiri agishinga ku murimyi akaca gishinga n'uwo mugurizi ivyo rero leta muvyeyi yateza kutwiyumvirako rero niko ndakubwira nti umurimyi w'imuyinga akabaza iti nshora kwanaka leta ikamubwira ati na wewe kirazira ko wunguka menshi uteza gushora
hariya kubwa none uvuga ko hatezwe kuba amashira hamwe agura imyimbo amashira hamwe canke abantu babishoboye ariko byose baba bitonze neza umwimbu v'imuyinga w'igitoki uzoshogwa ahana agurisha azogura kurayi turi kumwe uwo mwimbu abatu bukuri muyinga bawujana Bujumbura ikiro kizoriha aya bafatiye ngene bimeze uwo mu transporteur abishikanye Bujumbura kabishikana ko aha ari mu Kamenge uzobijana guhana kabi kuri kote uzobijana guhana bikini abantu bazwi bikaba bipanze neza kugira ngo nihagira bitera kugira ngo ubwa mbere bazimba abantu ubwa kabiri kugira ngo abene gihugu baronke imfungurwa kwibeyi ifadika kumure wovuga yuko vyoca bigabanya abo badanaza mu bitere urumva ni nabantu bibinebwe atashobora kurima we wavuga ati nge nitere hagati gusa ugasanga nkaho hepfo urabona obdishanje ategeye gitoki kivuye hariya mu mitumba ngo ndaguhaye akaca yikora akajana mu isoko uba yaba yaje kugira none ariko ojam nk'ubu dufate mu bisata by'ibinyobwa yego haraba cyitwa ngira nka decentralisation yego reka dufate nka Brarudi nta munyagihugu aje kuyigurira ibinyobwa haba hari umuntu munini agura vyinshi akabizana nk'ini makamba yego abanyamakamba mwese muce muje kwitoriwe neza cyane neza kumwimbo naho byari gwenda gutyo niko biteza kwa hani ko biteza kumera tubo nka twebe nk'ubu je narimbuye ibigori urumva hari abantu baca bagene bakazana utunzane hagati mwibarabara urumva ngo ndaguze biharagi biki nibiki okay aku kilo cyose kimwe akene kunguka iki 100 kandi yo bareka wamurimya kazana agishika mu isoko urumva ubwa mbere hunguka umurimyi hakunguka kandi n'ubusuma bica bizimbuka nuvuga n'umuguzi ahuye n'umu producteur yego ariko wajama nimba umubanyi wancange umuvyeyi wanje we yirimira dukeya akwa yikeneye akandi kantu mbashaka kuvunja gatoya ashaka kwifata udora akadushora mu isoko cange yego bazarashura utwo yarimye mu isoko nuko kumbura afise dukeya kuri mwe namwe mwimbura amatoni n'amatoni isoko yanyu niyi none muca mushora hamwe n'abandi ashoye dukeya urakoze rero kubera rero novuga nti ba profita wa munyagihugu ubukena bwiwe afise urumva wa muri misi azovuga tumhaya umukomeresa niwe azovuga ati ndaguhaya nk'ubana Jesa yakwirigura ku 1007 wa muntu akaca yigenda hariya mu ituma na kakanzana ati ndaguha 1003 urumva camunigira mu bukene bwiwe ariko rero jewe kubera ntemera nk'umwimbu wiwanje nturasohoka baracafise wa mwimbu baniga bene wacu yego rero ibyo bintu byateza kuvaho kugira ngo ubwa mbere sinza hano nagiye usanga umurimyi intwaro abagoronome babanze bakuvuga ati mbega uno mwaka ikiro c'ibigori ikiro c'ibiharage cyo guhwanga kuneza yiki y'umunyagihugu ariko ubu rero kubera baca bitamwo novuga nti abanyonyetse okay ariko bajamo uko biri kose naho muri ko murerekana intambamyi uko biri kose birunguka kuki bitunguka yunguka kurinde kurinde kumurimi gute none wowe umaze imyaka myinshi urimo none yabitunguka niho ari kuba warabihebye hari gihe byunguka ariho byunguka Imana igutwengeye ivyo rero basuma novuga nti abasuma biheze twebwe cyo dushikirwa natwe ariko hari gihe abarimi nka bene wacu bagenzanye bahomba cyane gose
iyo bice bibungwa okay bo uyu munsi mu badukurikira ngaha harimo n'abarundi bari ba mu mahanga n'abandi bari ngaha kandi ico gisata bashaka kugishiramo imitahe neza cyane mugabo ubumenyi ugasanga nta buhari swivin ntayihari bigatuma naho bashiramo imitahe bahomba wajama byogenda gute ngo umuntu ashizemo umutahe abwize kunguka ho guhomba urumva ubwa mbere twabanze tugashimira bene wacu bari hanze kuko umenga bariko barijukira cyane igisata c'uburimi ariko nkuko heje kubimbwira je nashaka kuba kubitira akagohe hariho nk'ibintu bagira kubera nibaza nti ukutamenya cyane cyane kuko yibaza ati jewe navuye mu Burundi papa mama arima ati na jewe nzorima ukaza wumva nk'umuntu nivyo ari hanze ati shaka kugira ihinguriro ryo guhingura umwimbu ati canke naronse isoko ry'umwimbu ngaha nivyo tumaze imisi tubona arico gituma nibaza nti mu vyiyumviro vyanje bito niyo gishiko ko ndabakubitira akagohe si vyiza yuko ushaka guhingura ikintu kanaka uca uvuga uti jewe ngira ndime nzohingura umwimbu nimbuye omudishanjuma ushaka nk'akarogorero guhingura sinzi reka dufate nk'imyumbati imyumbati kenewe yose wewe uzoshobora kuyimbura ntibishoboka urose isoko mu Budagi isoko y'ivyamwa ivyo vyamwa vyose ni uzobirima ntibishoboka nico gituma nshaka kubabwira nti mu gifaransa bavyita chaîne de valeur mu kirundi baragerageje kurondera izina ryiza bavuga ngo urukurikirane inyongera agaciro urukurikirane inyongera agaciro canke novuga nti ibikenewe vyose kugira ngo ico kintu gishike kwisahani vyari vyiza rero abo bavukanyi bacu babanje guhamagara canke kwikora ku muntu afise ubumenyi mu bimwe akibaza ikibazo cambe mbega kugira ngo uyu mugambi wanje ushoboke hakenewe iki hakenewe gukogwa iki n'iki mu gifaransa bavyita byo bita cartographie aho ni kugira ngo urondera abantu basanzwe bari muri ico gisata bose apana bashasha baciye bakijemo kubera ko iyo soko yego abantu bari ico muri ico gisata ukabamenya hari ashobora kuvuga uti harakenewe izabo mu gutanga ubushakashatsi harakenewe imbuto ubwoko bunubu kuko harakenewe abarimyi hazokenegwa abafise uburambe ukwegeranya umwimbu harakenewe abazoshobora gukura umwimbu tuvuge ati bawujana kwihinguriro canke bawujana kuri aeroport mbega kuri aeroport Bujumbura barafise ubuhinga neza kugira ngo babike umwimbu wanje nuwononekare uti harakenewe nk'akarorero amamashini yo guhingura nk'akarorero cyangwa harakenewe indege kuzo bitwara hari ivyo vyose ukavyegeranya abo bantu rero bose ningira kamaro niko rankurikira abo bantu ngira kamaro nico gituma mu nyuma utugerageye gufata ba bantu bose bakenewe ukabahuza bagahura mu ntumbere yuko mukora mwese
atawandya wangura cyo twita relation ganyaganya yego mu guheraheza wa jama abantu bagira inama iyihe kuko urumva nko tubivuze hari benshi bifuza kuja muri ico gisata mugabo hakabura ikintu citwa suivi y'umuntu abizi ko umuntu ashobora kwizera inshuti yiwe umuntu dufate nk'umuji wa Bujumbura urabona ubamo abantu benshi harimo abize cyane harimo ngira ngo n'abanyamafaranga benshi ashaka kurima nk'imakama cyangwa mucankuzo akavuga ati ndafise mwene wacu yagumye ari agatumba ikangire suivi mwasanga by'ukuri uwo muntu ntabwo menya bifisemo cange ndize umuntu runaka hariyo aza binkurikiranira kesho ugasanga ibyo wamutumye ntabyo yakoze ugaca uhomba urazi na maronetete cyangwa ubutizigirwa ni bwinshi abantu bagira inama iyi baba niba bashaka kurima ariko badahari nukuri manje kumbwira ico kibazo n'ikibazo gikomeye kandi bibabaje hari abantu bamaze guhomba uburyo bwabo kandi bari bipfuza kuko ico bakoze mu gihugu cacu ubwa mbere na mbere nibamenye yuko mu burimyi harimwo ababivisemwe uburambe ugasanga naka hariho n'abahomba mu kugura amatongo bakamwereka itongo ryapfuye kubera ari hanze ejo bundi sinzi ubona atabaya njanye ngo urumva ngo wambwiye itongo iri niri ndagenda sangira ateye isoni wewe wacu mubutse yaciye ndamubutsa abe yari yatumye bazokugirana oya umubuza mu kinyempore rero kenshi na kenshi turafise bene wacu dushaka gufasha nivyo twobafasha ariko baramenye ukuntu babyifa bukebuke kuko nko mwihinguriro nivyo birakenewe kushirayo umuntu afise mu burambi ikindi naco bagahanuza nka wewe Agaciro Media umaze kuvugana n'abantu benshi b'incabwenge bamaze kubabona bati iciza nuko ucushira ko ni telefone bakabajya abantu ranga bajya urugendera bazi yuko bafise ubumenyi bakababaza babaza ngugenda utabaza usaza utamenya cyangwa ngo ujango mu shamba utazi ukapfusha n'inkuru utazi nyene nivyo rero icaka mbere ivyo ni ngorane cyane gose imiryango abatuvuka n'inshuti harabusanga hari tubazo kandi ntawe babuza kubafasha oya rero nukuri nibaze baregera abafise mu burambe tubahanure mbere tubereke inzira nziza nivyo majambo make nivyo ariko cyane abo bantu bafise imigambi nsubiremo yo guhingura cyangwa ushora hanze nukuri nibavyitondere bace ku bantu babafashe kugira ngo bashobore kubigira neza nukuri yego mu mwaka uheze nibuka nimba ari 2024 cyangwa 2023 nagize gukora ikiganiro nerekana umunyakameruni yafashe ingingo kubera ko yabonye ijya ntambara y'Uburusiya na Ukraine yatumye ingano mu bihugu byinshi bya Afrika zidasubira kubaranya zishika acavuga ati turahomvye wa mukate abantu bawukunda igitumbura icapati n'ibindi byinshi biva mu ivarini ati rero byiza ko nkoresha ikindi kintu kitari izo ngano acarafata imyumbati avuga na leta baha abarimye kumwe mariko murabivuga abarimye tubahe barime twe tubabera isoko 2023 mu mpera barahingura itoni zishika 100,000 ku munsi mu gihugu ca Cameroon ariko byane kwibaza ati none mu Burundi niki igitego cyo kihimbuka cyane cyo hingurwa byose sinzi kuri abibona byose tubifungura uko nyene oya obidishanje haje ibitegwa byinshi birahingurwa jeje boname nibaza wonsigurira igituma nubu amavuta ayatwita amakoto akiva hanze turafise isoja
mbega leta mo yohimiriza abarimyi rima hari isoko nziza mukora mwunguka yobi inyungu kuri leta kuko ya madevize yatumagura y'amavuta yaba muri Egypte hirya na hino acaguma hehe acaguma ngaha hariyo twita tournesol biraba mu Burundi hariyo twita ibiyoba birimwe birahaba ico ni cyami ikigira kabiri wavuze uwo munyakamerune yaciye ahingura imikate mu mwumbati mwifari n'imyumbati natwe turarima imyumbati mbere ubu hari mu bindi bihugu batangwe guhingura umukate ibitumbura icapati mu bijumbu mbega aho leta yoba yungutse ibingana gute turi kumwe warumvise ibiheruka kuba hariya mu Rumonge kujanye n'ivyamwe uzogenda harya muri asiatique hariho amamangazini y'abayijibisi juzi vahe muri Egypte izindi zikava mu bindi bihugu duhana imbibe kandi ngaha dufise ivyamwe ino novuga ntuburimye ngaha mu Burundi ni nka wa mwana w'umigeme akirisuki yego kera baravuga ngo mu Burundi ngo amapome ntabaho wamapome ntabaho uzorabe Bujumbura amapome barya ava muri Afrique du Sud akava muri Tanzania kandi mu hose ariko ngaha amapome arahaba ahubwo je nageze no kwerekana umurimyi imuyinga we yafise hegitari mengo zishika 11 nirwo nakubwiye nuko hamwe rero leta yokora koko igashigikira abarimyi cyane cyane ikabugurura mu mitwe ikabahanura ikabigisha ikabereka inzira zimwe zo gushora zikaba nguvi umwanya mutoya ya vision karani 2040 mu myaka itarenga 10 Uburundi twaba tugeze kure cyane gose mu burimi yego kuko ikintu cambe dusumbije ibigo byose bidukikije uburyohe bw'umwimbu wacu nukuri uje Tanzania ntibashikira uje mu Rwanda ntibashikira hirya no hino dufisi indya zikome cyane gose no kubwira yuko ngaha ibijumbu kiva ngaha kigiye ikigoma ni gitangaza ubushaza igitangaza hoko kwa byinshi n'ikibazo c'amadolari nicosubira kukuboneka wajama je no gushimira kandi isaba nimbabaza abantu kuko iyo tuvuga uburimyi kenshi twatezwa kubasanga hariya mu mirima cange nk'ubu nka ya nyubako yawe ndazi irimo stock no munsi yuzuye ariko umwanya ntiwe bikuze kudushikaye yego ariko ndabashimiye gose ko mu merci murakoze kuyagisha abarundi yego reka nsabe abarundi mudukurikirana muri mu mihingo yose y'isi musangize kino kiganira abandi mugipartage mwiyaboneshe uyu mwaka tugomba gukwira kuri YouTube niburi abarundi barenga 100,000 bakurikirana bino biganiro tuzohurira mu biganiro by'ubutaha mwari kumwe na Omnishanjuma bye bye.